Amahoro y'Imana kuri mwese mudukurikirana kuri Ekato TV. Kaze mu kiganiro cacu kijanye no kwemera kugira twemere ivyo tuzi kandi dufitiye insiguro. Mu kiganiro c'uno munsi tuza kurabira hamwe uko twonwanisha inkuru nziza n'iterambere rya muntu. Muri iki kiganiro tukaba dufise umutumire aza kubidufashamwo, uwo nawe akaba ari Patiri Adere Ndayishimiye asanzwe arangurira ubutumwa muri Diocese ya Ngozi. Nanje nkaba ndi Patiri Jean Marie Hakizimana agiye kuyobora iki kiganiro. Tudatevye imbere yuko twinjira mu idonido ry'iki kiganiro, nagira mbanze mpikaze Patiri Adere Ndayishimiye yongere yidondore abariko baratwumviriza. Kaze Pati. Murakoze, nitwa Padiri Ndayishimiye Adele. Muri no minsi banshinze ubutumwa bwo muri Caritas no gufashanya hamwe n'iterambere nitugire Kristo. Murakoze Pati. Tudatevye nk'ubusanzwe arongoye Caritas muri Diocese ya Ngozi kandi akaba yararongoye ikigo c'iterambere ca Diocese, turaheruka guhimbaza imyaka 125 inkuru nziza ishitse mu Burundi. Muri Ekereziya hari ibitari bike bimaze kurangurwa muri iyo myaka bijanye n'iterambere. Ni gute none uyu munsi mushobora kudufasha kunwanisha inkuru nziza ya Yezu Kristu n'isoko y'iterambere? Mbega aho hari impinduka canke iterambere yatuzaniye? Murakoze. Kumenya no kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu ni isoko y'iterambere. Kugira ngo dushobore kubitahura, mwoshaka mukifashisha ca gitabo c'ijambo ry'Imana Bibiliya Nyeranda, mugaheza mukaraba ikigabane ca mbere co muri ca gitabo c'amamuko umurongo wa 26 gushika kwa 28. Muri ico gitabo aho hantu batubwira ko igihe Imana yarema vyose ihejeje kubirema, yarahejeje mu nyumire mu muntu ikimushinga kugaba ibindi biremwa vyose bisigaye ngo abigabe abiganze. Umuntu rero niwe abwirizwa gutegeka, gutwara no guteza imbere isi ngo ayiteze imbere kandi ntayisige uko yayisanze. Ivyo akabikora yisunze umugambi w'Imana nk'umuhamagaro Imana yamuhaye nyene, umuremyi wa vyose. Mu yandi majambo, umuntu yaronse uburenganzira n'uruhusha ngo nawe ashishikare igikorwa Imana yari yatanguye co kurema. Ivy'Imana yaremye vyose ni vyiza, mbere ngo ni vyiza cane ishikiriye ku muntu. Umuntu rero yaronse umuhamagaro wo kubandanya kugira ivy'Imana yaremye vyiza gose, kubungabunga isi, kuyigira neza. Nitugire Kristo. Murakoze kuri uwo muco muduhaye. Abamissionari bamaze gushika mu Burundi ntibazanywe gusa no kumenyesha inkuru nziza, none nuruhe ruhara bagize mu iterambere ry'abantu? Murakoze. Tubanze turabe imbere yuko abamissionari baza ibintu bimwe uko vyari bimeze. Imbere y'abamissionari abantu bose nta numwe yambara izi mpuzu mubona twambaye ubu. Tubwira ko abantu bakuze bambara impuzu z'inyagiti, mu gihe abana bobo batanico bambara. Batubwira yuko atamazi ya rusengo yarahari, banywa amazi yo mwiriba aguma atezeyo bakagenda bakada. Batubwira ko atavuriro ryari rihari ritanga umuti nk'uwo muheza mukaba mubona turonka kwa muganga muri kino gihe. Batubwira ko bivuza n'ivyo imiti bashe mw'ishamba, abaganga nabo bico gihe ngo barabapfumu gusa, nibo babwira ivyo umuntu ngo yoheza kaha bikamuvura. Nta muntu numwe yarazi gusoma no kwandika imbere yuko abamissionari baza. Mu yandi majambo, nta shuri ryari rihari, nta nzu nk'izi mubona zubakishijwe amatafari, nta nimwe yari ihari imbere yuko abamissionari baza. Batubwira yuko atana kazu ka sugumwe karangwa mu gihugu, abantu ngo bihereza ibisanze no mu mashamba. None abamissionari bamaze gushika vyaciye bigenda gute? Abamissionari bamaze gushika kubona ingene abantu babayeho, barabonye ko ijambo ry'Imana ritokwigishwa neza ngo abantu baritegere batifashe neza cane, batabayeho neza no ku mubiri. Abo bantu bacu rero b'imbere y'abamissionari bari kumenyesha abandi bantu gute inkuru nziza batazi gusoma kandi batazi kwandika. Abamissionari rero ntibigishije gusa ijambo ry'Imana no gutanga amasakaramentu, barigishije kandi no kugene abantu boronka vyankenerwa bitera iteka umuntu bigatuma ari na hazimana. Inkuru nziza ya Yezu Kristu twamenyeshejwe rero n'abamissionari yaje itumbereye umuntu wese n'umuntu uwo ari we wese. Yaje itumbereye umuntu wese uko yakabaye, kandi za itumbereye umuntu uwo ari we wese. Umuntu yitwa umuntu iyo afise umutima n'umubiri, n'umuntu wese rero. Bisigura rero ko kwakira inkuru nziza uwo muntu ayakiriye akira ku mutima agakira no ku mubiri. Nitugire Kristo. Kubatazi uko inkuru nziza yashitse mu gihugu cacu,
ni hehe abamisiyonari batanguriye kumenyesha inkuru nziza? Ni ibihe bikorwa bikuru bikuru vy'iterambere twovuga ko uyu munsi abarundi eka mbere n'Uburundi bo kwibukira ku bamisiyonari? Inkuru nziza ya Yezu Kristu yashitse ngahe iwacu mu Burundi, batubwira ko yashikiye canke yinjirira hariya imuyaga mu Cankuzo haraheze imyaka itari mike 125. Iyo nkuru nziza yazanywe n'abatumwa b'Imana aribo bamisiyonari bari barungitswe na Papa. Ibintu vyinshi bijanye n'ubuzima n'imibereho mu bantu vyaciye bitangura guhinduka bukebuke. Nico gituma abantu bakenyi begereye hariya imuyaga inkuru nziza yatanguriye baciye batangura kuronka impuzu bambara za mbere. Impuzu rero za mbere hano iwacu zazanywe n'abamisiyonari baje kumenyesha inkuru nziza. Batubwira ko haciye hatangura kuboneka n'ibito vya mbere vya Rusengo. Abantu rero begereye Pawasi hariya baca batangura kunywa amazi meza yazananye no kwakira inkuru nziza. Ni hariya ku Pawasi nyene muyaga abamisiyonari baciye batangura kwigisha abantu ba mbere gusoma no kwandika. Musi y'igiti babigisha gusoma no kwandika. Amashuri rero naho yahavuye akubakwa ahandi bakavuga yuko ariho hatanguye ishuri rya mbere umuntu yovuga ko ari ishuri mu vy'ukuri, mugabo inyigisho za mbere zo kwiga gusoma no kwandika zahereye imuyaga. Twovuga rero tuti amashure ya mbere yazananye no kwakira inkuru nziza. Ni hariya rero nyene imuyaga abantu batanguye kuronka umuti nk'uwu dufata wo kwa muganga duheza tukaba tubona ubu kuvyo tubona ubundi imbere yaho mwumvise ingene abantu bavurwa. Mu yandi majambo amavuriro n'abaganga vyazananye n'inkuru nziza. Ivyo rero vyatumbereye bitangurira hariya imuyaga, vyarahavuye birashishikara n'ahandi henshi. Abamisiyonari bagiye barashinga amamisiyoni ariyo twita amaparuwasi y'ubu. Nitugire Kristo. Muraheje kutuyagira ibikorwa vy'iterambere abamisiyonari batugejeje ko. None ni gute twonwanisha iterambere ry'abantu na paruwasi ahiwacu? Murakoze. Ahashitse paruwasi henshi uca usanga haca haboneka ishure, hakaca haboneka ivuriro. Ahashitse paruwasi canke misiyoni nkuko babivuga aho hambere niho haca hatangura no kwigishirizwa imyuga mito iteza imbere abantu nko kubarira, kubaza, kudesa n'ibindi. Amaparuwasi mashasha muri kino gihe nayo nyene iyavutse arahava akabikora. Nitugire Kristo. Turavye ivyiza inkuru nziza yatuzaniye nuko mwigeze kurongora ikigo ca diocese kijejwe iterambere. Niyihe ntambwe tumaze gushikako? Ni bihe vyiza twokwishimira uyu munsi diocese imaze gushikako? Murakoze. Hani wacu mu myaka iheze twakiriye inkuru nziza, intambwe nziza turamaze kuyishikako, naho hakiri vyinshi cyane vyo gukora kugira ngo twerekane vy'ukuri ko twakiriye kandi tugatahura inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ivyo twokwishima tumaze gushikako kubera inkuru nziza twakiriye nibi. Muri diocese yacu ya Ngozi abantu benshi barabatijwe, abatari bake barabatijwe. Ikimenyetso cyuko bigishijwe kandi bagatahura inkuru nziza. Haramaze kandi haguma haboneka ingo nziza zitanga indero rukristu. Nico gituma haca haboneka mbere n'abaja kwihebera Imana, hakaboneka abashinga ntahe n'abapfasoni bigenza neza mu mpande zose z'ubuzima bw'ekereziya n'ubuzima bw'igihugu. Amaparuwasi mashasha murabibona aguma avuka, abakristu bonyene bakayiyubakira bakanayatunga. Ni ikimenyetso c'ubukristu bumaze gutsimbata. Nitugire Kristo. Murakoze cyane. None nakahe kabijya dushobora gusanga mu bigo biba vyegukira ekereziya tudashobora gusanga ahandi? Nshatse kuvuga nk'amashure, ibitaro n'ibindi. Murakoze. Amashure yegukira ekereziya yacu turabona ko ahurumbirwa cyane, agatanga inyigisho n'indero vy'akanovera. Akunda kuba mbere aya mbere mu kumenyesha abanyeshure benshi. Amavuriro yegukira ekereziya yacu aritwararika cyane abarwaye ku buryo nayo nyene abarwayi bayirukira ku bwinshi kurusha yandi. Nitugire Kristo. Inkuru nziza ntiyaje ironderera iterambere ry'umutima, ariko yajirondera kandi n'iterambere ry'umubiri ryazinakiremwe muntu. None niyihe nyifato itegerezwa kuranga uwakiriye vy'ukuri inkuru nziza ya Yezu Kristo? Murakoze. Abantu bakiriye inkuru nziza bobwirijwe gukora neza n'ibindi bikorwa byose bajejwe. Hariho rero inyifato umuntu yakiriye inkuru nziza tokwemera ko imuranga canke irangwa aherereye. Nico gituma hakiriho izindi ntambwe rero zo gutera, kuko hari cemera ko birangwa iwacu kandi twarakiriye inkuru nziza turi abana b'Imana. Nitugire Kristo. None mu ntumbero y'iterambere nakahe kagihaze kugira ngo uwabatije wese ngabe umwana w'Imana vy'ukuri kandi n'iryo terambere rizanwa n'inkuru nziza
rimusage kandi ryongere risage n'abandi. Murakoze. Aho hariho ivyo twokwishima kuba turi abakristo, haragahaze gatuma umengo inkuru nziza twakiriye ntiyadukijije bikwiye. Eheraba namwe hariho abakristo umengo ntibibabaye mbere ntibababare n'abandi. None umukristo yabatijwe adashaka ko abana biwe baja kwishura, abakristo baja mu misa batiyogeje kandi wabo hariho amazi. Umukristo babwira ngo nace imikobeko mu itongo ryiwe, akingira itongo ryiwe inkukura, mugabo ntabikore. Umukristo adafise agatabo ko kwivuriza akagwara, hanyuma kubera atagatabo yaguze ko kwivurizako akacaza kugurisha itongo kandi yari kuriha ibihumbi 10 gusa byako gatabo canke 20, akacaja kugurisha itongo ry'ibihumbi 100 kubera bamuciye amahera atoronka yari kuriha ibihumbi 20 gusa ku mwaka wose, akaca atera ubukene mu bantu. Umukristo adafise muhira iwe akazu kasugumwe, agatonda mwisengera kaza adafise akazu kasugumwe. Ivyo vyanditse mu gitabo c'ijambo ry'Imana n'abasirikare barungika ku rugamba. Mu gitabo c'ijambo ry'Imana hariya mu mategeko, umusirikare ari ku rugamba bamubwira bati uragenda ujanye ikimito kugira ngo niwashaka akazu kasugumwe uce wimba ikinogo wenyene n'ikimito. Hanyuma ugasanga Kristo adafise akazu kasugumwe, yarabatijwe agatonda agasangira adafise akazu kasugumwe. Umukristo adatabara abantu bagowe kandi yo bishobora. Kristo yanka kwifatanya n'abandi mu gusibura ibarabara canke kubaka ikiraro canke gushira imigogo ku ruzi canke ku mugende kugira ngo abana ntibahave bagwayo. Umuntu yanka gutera ibiti. Umukristo aturira ishamba akavyubahuka. Hariho rero n'abantu bamwe babatijwe hanyuma Imana ikabatera iteka bakamenya ubwenge bw'ivyigwa vyinshi canke bagahava bagatunga ibintu bitari bike, mugabo bagaca baheba gusenga ngo ntaco barondera ku Mana, ngo Imana ngo niyo abatagira ubwenge, ngo niyo abantu baboro bato ngo Imana ngo niyo abakene. Abantu bahava bakaronka ivy'Imana iyo nyene yabahaye, hanyuma bakaca bayiganzura. Wowe ubwenge wobukura he utabuhawe n'Imana? Ubwo butunzi wobukura he utabuhawe n'Imana? Bakaca bahimba bakanka kugira gute guhisha. Umuntu yabatijwe mugabo ugasanga n'umunebwe, ugasanga ntacakora. Umuntu yabatijwe kandi Imana ariyo mukozi wa mbere yahereye ku wa mbere irema gushika ku munsi wa gatandatu, wowe ukaca wirirwa muhira atacukora. Nitugire Kristo. Mu gusozera ikiganiro cacu mwosigurira gute abariko baratwumviriza ico bisigura kwakira inkuru nziza nk'isoko ry'iterambere? Murakoze. Kwakira inkuru nziza ni ugukira ibicumuro nivyo byose vyotuma umuntu atabaho neza ku mubiri wiwe. Umukama wacu Yezu Kristo yavuye mu ijuru atuzaniye ivyiza bikiza umuntu ku mutima no ku mubiri. Umukristo rero yobwirizwa kwitwa umukizwa. Erega bajya abantu muhora mwumva bitwa bakizwa, nukuza muratahura n'izina ryiza, nugukizwa ku mutima, nugukizwa no ku mubiri. Umukizwa nuwakiriye urukiza ruzanana kuri Yezu Kristo. Mu kurangiza nakahe kajambo mwotekerera abariko baratwumviriza ngo dushobore kwiteza imbere kandi dushobore no guteza imbere abandi? Dusozera tuvuga yuko twarakiriye ijambo ry'inkuru nziza kubera abamisiyonari. Twabonye ico vyatumariye naho hakiri agahaze, twabonye ico vyazaniye igihugu. Abamisiyonari barigiriye, hari abazungu mukibona ngaha barigiriye kandi bakirino iwacu. Ivyabatunga babirungikirwa n'abantu biwabo basize hari iwabo kugira ngo bashobore kwigisha no kumenyesha inkuru nziza. Birungikirwa n'abantu bahari iwabo. Ubu rero abamisiyonari barigiriye. Ubu rero abamisiyonari ni jewe, ubu rero abamisiyonari ni wewe, ubu rero abamisiyonari ni mwebwe, ubu abamisiyonari ni twese. Kubera twarakiriye inkuru nziza ni twese duhamagariwe kumenyesha iyo nkuru nziza y'urukiza aho muhira iwacu no kuyigendera mu mpande zose. Duhamagariwe kumenyesha ijambo ry'Imana, kwakira no gutanga amasakramentu hamwe no gukora ibikorwa by'urukundo n'iterambere. Kumenyesha inkuru nziza ntibigarukira aho muhira iwacu, ni ukuyimenyesha n'ahandi. Abagenda kumenyesha inkuru nziza mu bindi bihugu bavuye ngaho iwacu tubwirijwe kubasabira, kubaherekeza n'igisabisho, ariko kandi tukabarungikira ikibatu nka kumwe abamisiyonari baza aha iwacu abiwabo baguma babasabira bakanabarungikira ivyankenerwa kugira ngo bashobore kwigisha inkuru nziza y'urukiza. Turahimbawe ko ivyo bintu vyabaye hano iwacu, natwe twohimbagwa tubigiriye abandi. Rero bavukanye tumenye
twese ko turi abamenyesha inkuru nziza y'urukiza nitugire Kristo. Murakoze Padiri. Ikiganiro cacu kijanye no kumenya inkuru nziza nk'isoko y'iterambere no kwimenyesha abandi kigarukiye ngaha. Turashimiye abariko baratwumviriza bose, mwari kumwe na Padiri Jean Marie Hakizimana, naho utaha Imana ibahezagire.